Saki rero ariko araza hariyo Brice hariyo The Ben hariyo n'abaraperi nuhe muraperi mu Rwanda muraperi mu Rwanda jana mu kamarambaka jije Riderman ndianciyeko Riderman ndianciyeko Fireman ndianciyeko nande kandi waundi umufuzi gutya wa rap yitwa uyo Bulldog nk'umwe mu barejande dufite mu muziki w'akarere ndavuga umuziki wa East Africa muri rusange ninde muri aba babiri bose babanyemano barakomeye nabyita bafututse ubona tumwise umwami mu Kinyarwanda nta kibazo karonda kuba mu vy'imiziki kiri mu wese aza mu gihe ciwe agakwega generation yiwe urubyiruko bijyanye vuga urubyiruko agakwega urubyiruko rukunda agakurana rero uraza uza kubimenyera biroroshe hagati ya bangahe bakigukurikira kuko ubu buzima turimo hari abantu bashika mu buzima runaka bagaca bavuga ngo barakijijwe abaye abapasteri umubajije ukunda imiziki yarahinduye yibaza ko akigukunda wewe akiri mu vyaha uravyumva rero umuntu amenya amaze kugera ku myaka runaka agaca avuga ati reka mpindukire inyuma ndaba bakiri inyuma yanje abo babiri Bruce Melody na The Ben ninde ubona twahereza iryo kamba nk'umurejande ukavuga uti nta gipfuye jewe reka ronda ico kibazo kiroroshe ndakikwishura ntajya aripfana reka ronda rivuge kabisa haleluya bisanzwe kabisa igituma ntumirwa buri mwaka apana buri mwaka buramezi kuko nari mu kwa kabiri hano ubu ni kwa kangahe kwa gatandatu amezi ane n'ayandi amezi ane nzogaruka uko nyene i Burundi mberukayo mu kwa gatanu ejo bundi ngiye kugarukayo mu kwindwi asante mu kwindwi ndasubirayo mu Birigi nariyo mu mwaka wese ndasubiyeyo kandi muri Canada nariyo mu mwaka wese n'undi mwaka wese ndasubiyeyo kandi hanyuma atari South Africa gusa handi je ndagenda neza kabisa atari South Africa kubera iki South Africa mbo murabizi ivyo ari byo kwitariki 14 z'ukwa kabiri wari i Kigali muri Kigali University mu gitaramo cya Iva Muziki navuga ngo abana bawe banambikanye imeto bareba ariko abanyarwanda bari bahari n'abagukunda bavuga ko batakubonye bihagije noneho niba hari abacikanwe ukabapanga kuza aho ugiye gukorera urabizeza umwanya ungana iki kugira ngo bakuryoherwe amasaha abiri kuri stage kuri stage non stop live music hanyuma wewe ndakubaza mu Rwanda arabonye ngora playback mu Burundi maze gukora ngora playback muri Kenya maze gukora playback no mu ijuru sinzokora playback hanyuma ubushize mu kwa kabiri guheruka watubwiye ko n'amasamba mugiye kwana album igeze he sasa ikibazo ubundi mu Rwanda baje kumbwira ngo ari mu Bufaransa avuga mu Bufaransa je canjayo ubushize mu Rwanda ko ari bugusange muri Kenya turabaye indaya zibarabara baya umwese aguma yiruka aja kurondera ubuzima ubundi afise ama contact yiwe carnet d'adresse umumwe wese yuzuye urumva biragoye kugira ngo dushobore guhuzwa hamwe wibaza ko na Marina nayo tutabipanze twarabipanze na Marina ndibirakunda uyambare ngo yamutumiye mu giteramo n'umugabo wiwe mbo tusaba Imana baze bumvikanye ntibashwanire ngaho kubera urukundo unuva ngo gomaze kuba rwinshi cyane ariko muri abantu bo murakunda guteranya abantu babaye ni gake cyane ibyamamare bihishura amabanga agendanye n'ubuzima bwabo mu minsi bikishize nabwo ko arikoreje ku mbuga nkoranyambaga muri BBC uravuga uti jaka kanya mfite imvyaro 8 kandi biologikema 8 hanyuma nongereza uwundi wo kwa doctor ça fait 9 abandi 10 hanyuma urumva ariko mwifura ni Nyarwanda kurera biragoye ariko jewe kujya navugira mu itangazamakuru mfise abana 80 nuko utajya bivuga je ndavya ama SMS ndonga abambwira ati umwana ngo arabuza amata 80 ikibazo cya nyuma hari bamwe mu bahanzi ba hano mu Rwanda nka batanu watubwira dusangiza tuzi ko we ntago ujya uripfana iryo ufite urarivuga tubwira abahanzi batanu byibuze ubona bikitegereza ariko nahita nenza akanyuma je nitegereza ko
uvuguta aba bana uvuguta aba bana bande erega inkoko yari umuswi ukayibona yari isake ntiwibuke ko yigeze kuba umuswi je nari umumita kamarampaka umujaji wa Guma Guma yego yaha umucamanza bari inzoya icyo gihe hanyuma amasake atanu meza uri kubona amasake rero ariko araza hariyo Brice hariyo The Ben hariyo n'abaraperi n'uwe muraperi mu Rwanda muraperi wo mu Rwanda je nari kamarampaka jije Riderman ndiyanciyeko Fireman ndiyanciyeko nande kandi waundi w'umufuzi gutya wa rap yitwa uyo Bulldog ni umuki ni umufuzi cyane kugira turakure kure wenda akazuba ndabona katanoroshye hari ibintu bimaze iminsi mu Rwanda nabyita nk'umwuka w'ihiganwa ryo kuba wa mbere ryo kuba wa nyuma by'umwihariko hagati y'abahanzi Bruce Melody ndetse na The Ben nk'umwe mu barejande dufite mu muziki w'akarere ndavuga umuziki wa East Africa muri rusange ninde muri aba babiri bose babanyemano barakomeye nabyita bafututse ubona tumwise umwami mu Kinyarwanda nta kibazo karonda kuba mu vy'imiziki kiri mu wese aza mu gihe ciwe agakwega generation yiwe urubyiruko bijya bivuga urubyiruko agakwega urubyiruko rumukunda agakurana rero uraza uza kubimenyera biroroshe hagati ya bangaye bakigukurikira kuko ubu buzima turimo hari abantu bashika mu buzima runaka bagaca bavuga ngo barakijijwe babaye abapasiteri umubajije ukunda imiziki yarahinduye yibaza ko akigukunda wewe akiri mu byaha uravyumva rero umuntu amenya amaze kugera ku myaka runaka agaca avuga ati reka mpindukire inyuma ndaba bakiri inyuma yanjye abo babiri Bruce Melody na The Ben ninde ubona twahereza iryo kamba nk'umurejande ukavuga uti nta gipfuye jewe reka ronda ico kibazo kiroroshe ndagikwishura ntajya aripfana reka ronda rivuge kabisa haleluya usomye Bibiliya hariyo Matayo mutagatifu yitwa mutagatifu hakaba na Yohana mutagatifu bisiguriki bose n'abatagatifu urakoze cyane kintu